Ibitaro Kira vyo mu gisagara ca Bujumbura vyagendeye ibitaro bikuru vyo mu Rumonge kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 Rusama umwaka wa 2023 mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'ubuganga no guhanahana ubumenyi mu bijanye no kuvura. Ivyo bitaro bikaba vyarihiye amafaranga abantu babiri bari barabuze uburyo bwo kuriha ibitaro. Uwuserukira igisata c'abaganga ku bitaro Kira avuga ko bari bamaze indwi barabira hamwe ibijanye no guteza imbere igisata c'ubuganga aho basanze hakiri vyinshi bokora. Tumaze indwi yose twitegura duhanahana ivyiyumviro dukarisha n'ubwenge mu bijanye n'ingene twoteza imbere igisata c'aba infirmier c'umuga wacu. Rero twasanze mu by'ukuri hakiriho byinshi twokora, bikaba byabaye mbere ngombwa yuko twirimbura tukaraba aho duhitiye, turaraba mbere naho tugeze. Twasanze rero mu by'ukuri bikenewe yuko igisata cacu gitera imbere, tukifuza yuko ejo haza iki gisata cacu aba infirmier baba bafise canke bageze ku rundi rwego mu bijanye no gutunganiriza ababitura, mu bijanye no kwakira neza abagwayi batwitura, ndetse no mu bijanye no mu gukarisha ubwenge, kuduza novuga nti kuduza rwego mu bijanye no gukarisha ubwenge n'ubumenyi. Hanini rero intambamyi nyamukuru twasanze turiko turahura nazo nuko kino gisata cacu mu by'ukuri kugeza iyi saha novuga yuko ku rwego rw'igihugu ata amategeko ahari akigenga. Ivyo navyo kumbure bikaba ari intambamyi nini mu bijanye no kwitunganya kw'ico gisata, kuko biheza bikagira ingaruka mbi ku mugwayi. Ariko kandi turanashima umugambi wa leta, kuko leta yaramaze gutangura umugambi wo kuraba ingene yoshiraho umugwi ujejwe kwiga ayo mategeko agenga igisata cacu. Tukaba dushaka kuyitera kamo yuko yoshishikara kugira ngo ayo mategeko ashobore kuboneka. Urongoye igisata c'ubuganga ku bitaro Kira amenyesha ko bagendeye ibitaro bikuru vyo mu Rumonge mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'ubuganga, kuko mwihangiro bihaye bashize imbere umugwayi. Ibitaro vyacu umugwayi twamushize imbere, turamwitaho bihagije dukoresheje ubwenge twize mu ishuri, kandi tukamwereka n'umutima w'urukundo. Novuga yuko ari naryo jambo twazaniye abanyarumonge, kuko Kira irafise umugambi yuko intumbero ufise yo guteza imbere ubuganga itobugumana i Bujumbura, ahubwo yo gukwiragiza mu gihugu cose. Ubu turaha mu Rumonge, mugana handi tuzohashika tubwira abanyarumonge aba infirmier umunsi mukuru mwiza ubwa mbere. Hanyuma mwabonye ko muri uwo mutima w'urukundo twahereye ku gupima ingwara zibangamiye amagara y'abantu nka za diabete, ingwara y'urusukari na hypertension, ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Hanyuma aba infirmiere bo kuri Kira Hospital mu buryo buke bafise bakaba bavuze bati, nk'uko directeur yari yaduteye akamo ko hariho abanyagihugu bigora, murazi ko ingwara risezerana ntiza ufise uburyo, bagize ikibazo cyo kuriha. Baravuga bati naho tutari burihire bose, mugabo reka twerekane uwo mutima w'urukundo. Hakaba hariho abantu babiri bashoboye kurihirwa facture yari yarananiranye mu bitaro kugira berekane uwo mutima. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bikuru vyo mu Rumonge arashimira ibitaro Kira ukungene baje kubashigikira mu bikorwa vyo kuvura. Ubona ko ibitaro vya Kira bishoboye kwiyumvira ibitaro vyacu bikuru vya Rumonge mu ntumbero yo kudushigikira no guteza imbere igisata cyacu c'amagara y'abantu. Nk'uko babivuze, murabona ko uno munsi ejo wari umunsi waharaniwe umu infirmier, bakaba bashoboye kuza mu bitaro vyacu vya Rumonge kubera bashobore kudushigikira no gutera intege mu bikorwa bimwe bijanye no ku byo dusanzwe dukora mu byo kuvura. Ibindi navyo nk'uko babivuze, kurihira abagwayi dusanzwe turi mu bafite bari mu bitaro twavuye, hanyuma barabura uburyo bwo gutaha.
ibyo byose ibintu twakengurutse cyane kandi byaje kutwereka ko dufite abantu bashobora kwiyumvira kandi bariko baradushigikira muri ibyo two turakora. Ikindi nyamukuru twashoboye kuyiga muri urugendo twashoboye kuyiga ni nk'uko baje kutwereka ko umu infirmiere atabandanya aba umuntu aguma ari muri bya bindi asanzwe akora, azagerageza agire ubushakashatsi arondere. Batweretse kandi ko umwuga w'aba infirmiere umwuga usaba ko nabo nyine bagerageza bakabandanya bagira amarusheshe bakiga. Ibi byose ni ibintu bagerageje kutwereka ko bikwiye ko n'abakozi basanzwe bari ngaha bashiga bakorana n'abaganga mu buryo bwo kubandanya tuvura bene gihugu, bobandanye nabo nyene babandanye biga, babandanye bagira n'amarusheshe mu bijanye byose no kuvura. Kandi muzi ko mu migambi dufise mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu dushaka ko ahantu hose mu Burundi hazoba ari couverture sanitaire universelle, ahantu hose umwenegihugu wose hazoba hari ashobore kuvurwa, ashobore kuronka n'abantu babishoboye. Ibi byose ni ibintu byaje kutwereka ko no mu Rumonge ngo babitwemereye ko tugiye kugira ndende imigenderanire myiza, tuzo turababwira ibyananiranye byose bazo baraza kudufasha no kudushigikira muri ibyo bikorwa byose mu ntumbero ko umwenegihugu ari wose azoronga akoyo no kuroranirwa mu bijanye n'amagara yiwe. Ivyo biruko mu gihe igenekerezo rya 12 Rusama uko umwaka utashe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abaganga.